Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba, aho tugiye kwibanda ku bintu bikomeye cane kandi bihambaye byaranze uno munsi, aho amakuru adushikira adahumuriza ko bari bagiye Igitega kujya kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza, aho ibintu byahabaye biteye ubwoba. Bamwe n'abandi bakavuga ko iyi CNDD-FDD igeze ku mfiro kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye ubwoba biriko biraba muri uno mugambwe umaze imyaka hafi 19 utwara igihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza arabana n'ibyabaye Igitega, aho bajyaga kumwibuka, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru mbwanguru ku butegetsi batahurije ku kintu kimwe. Ibi bigatungura abagumyabanga batari bakeya, bikaza byiyongera ku bibazo bitandukanye bimaze iminsi bivugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni rwapfukuye amabi akorerwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagirizwa ibyaha bikomakomeye, kandi bikaboneka neza ko byaba ari n'ukuri kuzuye, kuko nawe ntiyashatse ko Bunyoni avuga ibyo azi ku mugaragaro, ahubwo yahisemo kumuburanisha mu byaha bitandukanye mu mwiherero. Ibi byose bikaba byaretse abagumyabanga ko ibiriko biraba biteye ubwoba, kugeza naho Generali Arengiyome Bunyoni yemanga mu rubanza rwe ko abishe umuhisi Petero Nkurunziza, abishe Adolphe Nshimirimana, abishe Atanazi Kararuza batigeze bahanwa, mu gihe bizwi neza ababishe kandi ababikoze bakaba bari mu mugambwe ndetse bakaba bari mu butegetsi ku rwego rwo hejuru, aho yatunze urutoki Perezida Evariste Ndayishimiye. Inkuru zijanye n'umuhisi Petero Nkurunziza, Bob Rugurika umenyesha amakuru usanzwe ukora inkuru zicukumbuye mu gihugu c'u Burundi, yashyize hanze aho yerekanye ko urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza rutizanye, ahubwo ko rwateguwe n'abategetsi bakomeye cane bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nabyo ni ibintu bitoroshe, byerekana ko byanga byakunda ibintu bikomeye cane, kandi bikaza byerekana ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba. Hari ibihejeje kuba Igitega biteye ubwoba, byerekana ko byanga byakunda abari ku ruhande rw'umuhisi Petero Nkurunziza batanezezwa no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye aza aho bari kumwibuka, kuko bamwagereza ko ari we wagize uruhara mu rupfu rwe, mu gihe Ndayishimiye nawe abihakana yivuye inyuma, akavuga ko ataho ahuriye n'ibyabaye ku muhisi Petero Nkurunziza. Ni byinshi twabateguriye, aho tugenda kugaruka ku mabi ahambaye cane yabaye ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho abarundi batandukanye ku ino tariki nabo bibuka ababo bazize intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro mbi yaranze umuhisi Petero Nkurunziza, aho indiri z'abarundi bapfuye ku ntwaro yiwe abandi bagata bakomoka. Ibi byose nyine bikaba bihurizwa ku munsi umwe, ariko nanone akaba ari ibintu byerekana ko mu gihugu c'u Burundi cyane cyane mu mugambwe uri ku butegetsi harimo ikibazo gikomeye cane. Byose nyine kwa bateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kwibuka uko wa munani ruheshi ugeze, twibuka abacu bahitanywe n'intwaro y'agahotoro ya Petero Nkurunziza kuva muri 2005 gushika muri 2020. Uno munsi turibuka ku nshuro ya 4 nyuma y'uko ibibaye byabaye, kandi nyuma y'uko benshi bemeza ko uru rupfu narwo rwaba bwaragezemwo uruhara n'abategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mbere y'uko tubabwira ibyabaye biteye amakenga kandi biteye ubwoba, reka tubanze tubibutse amatariki atazigera ava mu Barundi ndetse n'amabi yagiye akorerwa abarundi, kandi byose bikozwe n'intwaro mbi
y'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuva twibukiye intwaro zagiye zikurikirana zakoze amabi menshi, hariho amatariki abarundi bakunze kwibukira ko ibyago bimwe bimwe. Wa 29 Ndamukiza hari abibuka ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Kwa 30 Ndamukiza hari abibuka ubwicanyi bwabaye mu seminari ntoya y'Ibuta mu mwaka w'1997. Kwa 12 Ruheshi hari abibuka ubwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995. Kwa 15 Myandagaro hari abibuka ubwicanyi bwa Ntega Marangara bwabaye mu mwaka w'1988. Kwa 21 Gitukudu abarundi baribuka ubwicanyi bwo mu mwaka w'1993. Uyu munsi naho ubwitegeko ryashizwe ko umukono na Perezida Ndayishimiye twaronse itariki yo kwibukira ko abahitanywe n'imyaka 15 y'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Tubibuka kwa 8 Ruheshi buri mwaka. Turibuka abahitanywe n'ubwicanyi bwose bwakozwe n'intwaro ya Nkurunziza. Kuva muri Ruheshi 2021 igenekerezo rya 8 Ruheshi ni umunsi twibuka ubwicanyi bwishi cyane bwaranze intwaro ya Perezida Nkurunziza. Ni akaryo ko kwibuka abanywanyi ba Feneri biciwe Muyinga muri 2006 batabwa mu Ruvubu. Abafeneri bahitanywe n'isekeza Safisha hagati ya 2010 na 2013. Ubwicanyi bwabereye ku kirabo Ceza Lamisi mu Gatumba muri Nyakanga 2011. Ubwicanyi bwakorewe abayoboke ba Zebiya Ibusinde muri Ntwarane 2013. Igandagurwa ry'ababikira muri Paruwasi Kamenge byabaye muri Nyakanga 2014. Indiri z'abarundi bishwe hagati ya 2015 na 2020 bazira kuba bariyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha hagati ya 2015 na 2020. Igandagurwa rya Ernest Manirumva muri Ndamukiza 2009, irya Pacifique Ndarishikanye bita Brown muri 2007, irya Colonel Atremo rwa Mibango muri 2008, irya Majoro Jean Petit Nduwimana muri 2012, irya Sylvestre Niyonzima batazira bikora muri 2010, irya General Atanazi Kararuza muri Ndamukiza 2016, irya Honorable Hafsa Moses muri 2016 n'abandi benshi cyane tutondandagura ngo duheze. Amatariki biciwe ko ni menshi cyane. Wa 8 Ruheshi uduha akaryo ko kubibukira hamwe bose. Benshi mu bishwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza ntibazwi iyo batawe. Ubutungane ntibwigeze bukora ukuri ayo mabi atagira izina. Birahambaye kuguma tubibuka kugeza habonetse umurwi wo kurondera ukuri n'ubutungane kuri ayo mabi yose yakozwe n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Umunsi wo kwibuka intwari zubahutse kurwanya amabi y'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Igihe Perezida Ndayishimiye yashinga uyu munsi yawise umunsi mukuru wo gukunda no gukundisha igihugu. Ni nayo mpamvu uyu munsi twibuka kandi tutera intege intwari zose zubahutse kwiyamiriza amabi atagira izina yakozwe n'iyo ntwaro ya Petero Nkurunziza. Kubahuka kwiyamiriza amabi y'intwaro ya Nkurunziza kwari ukwihebera igihugu, kuko ababikoze barishwe, baranyurujwe, barangajwe, baranyazwe ibyabo, bakorewe amabi menshi cyane atagira urugero. Batubereye akarorero keza ko gukunda no kwihebera igihugu. Nabo nyine uyu munsi tubibuke, kandi uyu munsi ni uwabo. Nk'uko duhora tubikora ku munsi nk'uyu, uwufise uwo yibuka yahitanywe n'intwaro ya gahotoro ya Nkurunziza arashobora kuza arandika izina muri komanteri atanguje akajambo ndibuka. Abifuza ko twibutsa ababo bishwe n'iyo ntwaro mushobora kutwandikira inimbogusi bikunze murungike agafoto k'uwonyu yishwe n'iyo ntwaro, turaza turabongera ko muri komanteri. Intwaro y'agahotoro ya Nkurunziza yarishe abanywanyi ba CNDD batari bakeya. Kenshi iyo tuvuze abahitanywe n'intwaro y'agahotoro ya Nkurunziza hari abibaza ko tuvuga abatavuga rumwe n'iyo ntwaro, ariko intwaro yica ntawe igira umutwe, nta numwe iba ikunda. Kuri iyi nshuro ya 4 yo kwibuka abahitanywe n'iyo ntwaro, turaza kubasangiza inkuru zibutsa bamwe mu banywanyi ba CNDD bishwe n'intwaro y'agahotoro ya Nkurunziza.
harimo n'uwo Generali Arenguiyome Bunyoni aherutse gutangaza, Generali ukomeye cane kandi Generali wakoze ibihambaye cane, ariko bikavugwa ko nawe urupfu rwe rwaba rwaragizemwo uruhara n'abategetsi bakomeye cane. Uwo nta wundi ni Adolphe Nshimirimana, murazi imyaka yakoreye CNDD-FDD, ariko byarangiye ariwe bamwivuganye nk'uko na Bunyoni ubwe yabitangaje nk'uwari ku ruhembe rw'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Turashimiye abiyumviriye gushiraho uyu munsi. Umuryango wa Perezida Nkurunziza n'abakunzi biwe kuri runo munsi nabo baribuka imboneza yabo, ni uburenganzira bwabo kandi turabwubaha. Uyu munsi unashitse mu gihe haciye umwaka havugwa amakuru adatandukanye ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Bidukundiye turaza kugaruka ku makuru twagiye turaronka ajanye n'urwo rupfu kandi ateye amakenga. Turubaha ukwibuka kw'abakunzi ba Perezida Nkurunziza, natwe abo intwaro ya gahotoro ya Nkurunziza yiciye turibuka abacu, na twebwe ni uburenganzira bwacu bakwiye kubaha. Uyu munsi tituwugire uwo gutukana, bamwe bose nibibuke bubahane kandi bakore icyo bagomba gukora. Hari abakunze kumbaza impamvu twibuka abahitanywe n'intwaro ya Nkurunziza kwa munani Ruheshi. Iyo tariki twibutsa inyuruzwa rya Janine Ntiranyibagira, umunywanyi wa CNDD akaba n'umukozi wa Mutuelle de refrancession publique, yanyurujwe ku mugoroba wo kwa munani ukwezi kwa gatandatu 2020 i Bujumbura. Bityo tumufata nk'uwa nyuma yahitanywe n'iyo ntwaro. Niwe dufatira ko mu gushinga uyu munsi, ntabwo dufatira ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza habe na gatoya. Benshi bati ibi byose bifisemwo uruhara n'ubutegetsi bubi bwa CNDD, kandi igitangaje nuko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kuza gukosora ibyabaye, ahubwo yaje nawe yunyura ibiriko biraba uno munsi. Birateye ubwoba. Benshi baremeza ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yakoze amakosa akomeye cyane, kandi benshi bakemeza ko byanga byakunda amabi atigeze ahagarara ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko byanga byakunda bakwiye gukora ibishoboka byose bagahagarika ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twari twababwiye ko tubabwira ibiriko birabera i Gitega biteye amakenga, kandi byerekana ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bariko baracanamwo ku rugero rukomeye cyane. Amakuru adushikira ku bari Gitega, abamenyeshamakuru twoherejeyo ndetse n'abakozi batandukanye bariyo baratubwira ko ibintu bitoroshe hagati y'abagumyabanga, aho umwe n'uwundi atariko arumvikana n'undi. Benshi bakavuga ko byanga bikunda hashobora no kwaduka indwano umwanya uwo ari wose. Kwibuka Perezida Nkurunziza imyaka 4 inyuma y'urupfu rwiwe. Ibirori bya Perezida w'u Burundi byatangaje ko umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi bakuru bitabiriye igikorwa cyo kwibuka urupfu rw'uwari Perezida Pierre Nkurunziza yahawe icubahiro cyo kuba imboneza yamaho. Uyu munsi hashinze imyaka 4 apfuye. Ico gikorwa caranzwe no gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa ya Nkurunziza iri i Gitega. Yapfuye kwigenekerezo nk'iri ukwezi nk'uku mu mwaka wa 2020. Muri ico gikorwa hari kandi umupfakazi wiwe Denise Nkurunziza n'abana biwe. Nkurunziza yaryamiye ukuboko kw'abagabo, niko benshi bavuga gushika ubu, ariko icateye urupfu rwiwe ntikivugwa ko rumwe. Hari abavuga izindi mpamvu zitandukanye zoba zarateye urupfu rwiwe, aho benshi bavuga ko yaba yarahawe uburozi, abandi bakemeza ko yaba yarazize indwara. Ariko amakuru adushikira ndetse n'ibiriko biravuva i Gitega hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru bwa ku butegetsi, benshi bavuga ko ari uhagarariye Nkurunziza kandi ukunze kwerekana ko Nkurunziza yari umugabo. Ibintu ntibyoroshe na gatoya, kuko ibyabaye birateye ubwoba, kandi ni ibintu byerekana ko mu mugambwe uri ku butegetsi igikuba cyacitse, kandi akaba ari ibintu byerekana ko uyu mugambwe naho abarundi bataruha bawurwanya n'ubundi ubwawo uzisambura, kuko injyane zirimwo indani zirateye ubwoba kuvaho Generali Arenguiyome Bunyoni ndetse n'abamenyeshamakuru batandukanye batanguye gushira ukuri gukomeye cyane kubivugwa ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi bintu rwose byaracanishijemwo abategetsi bakomoka muri CNDD, ariko ibyabaye uyu munsi bikaba byabaye agahomeramunwa. Benshi
ati CNDD-FDD igeze ku mfiro. Turabandanya kubatohoreza amakuru aho tuza kuza tubaha umuco ku byabaye Igitega, aho hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru mu bwoko butegetsi bariko bararebana ayingwe, benshi bakibaza ibiriko biraba. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.